hari igihe ukuntu wowe uriko urandaba bidakwiye basi magana Sister ni sawa. Jiwa nita Miburu. Mama sister. Makuri. Umutima wanje wagize accident kubera wewe. Ni jambo rimwe ushatse kumenyesha ko umutima wawe muri uno mwanya ari kiziga. Je wumvise kubera witwa Miburo abantu basubanye mwibarabara ucudura barabuko wishaki. Hapana. Gaho bwije ushaka kumbarira ureke kuneshereza umwanya. Hapana nikuvuga ati. Je nagukunze. Amakara uranari wabonye twambaye ibintu bise ko wambaye ivyera nkambara ivyera ucomba ko nkora ni mpamvu nakubwiye ko ndagukunda urahaze oya kandi abantu bahaze nibabura abo baturira ko imibi muhu umvize ndakubarira abo mwasangiye abari buja guturira ko imibi uriko uranyumva abo mwasangiye abari buja guturira ko imibi ureke kuza kundurira ko imibe jewe kuko nitwasangiye jewe nifitiye inzara nifitiye yongeye kurya mu ureke kundugiriza inzara none sister umuntu akwiye ko gukunda ngo ni icyaha rero urukundo bararurya kumbwira ko nkunda ndahaze kumbwira ko nkunda ndahaze niba abantu babwirira abantu ko babakunda nuziye bo batwara bakabagurira amalagu amaenkane amafe kandi kusego kunwa naho baraga primus utaga kuja amafaranga mu mufuko kandi aho umubwiye ko umuntu mukunda iyo tubara kubitahura amajambo twarahaze sha kandaye basi mu mufuko uyo so mwako uyo numukoshi nagiye gutora c'est 5 ufite 5 Ego. nabonye kandi ko ari 5 nzanga aya 5 nayo kumpagarika ngaha uyu mwanya mva imbere nacumora amahera yiwanyu ushaka iki umpagaritse urandu bana harimwe ko umuntu bwari bombo ari by'abana ariko menya ko ndagukunda kunda hariya uyu munsi ni jewe nawe Nibiki ndakura nza kwisobera none ngiye gusoba soba ufashe uje gusoba tugende mu iki oya tese nsubire nakura yese nsubire muhira nsubirayo Kare ntabwe ngundusha uri kuranyuma wikize nyabwenge kuva kera ubu nagukoreye mushobora kugenda hariya tukajana inde ndana nawe kare ujamwo tukajana je mama yangu ntitujana ndijana iki none wambaye n'ubususu buhendana simberewe ahanye simberewe asiberewe wiki ndakubwije Jesus is Lord. je nase je ngira nje kuresha icupa uno munsi ndarirese urirese icupa kare sa nyo ndakubwije ukuri changatu nibiki inyota afise sishaka sawa paka tugende mukaba sinda kujana ndakurahiye ni mama nduru yoba jirani nibiki ni mama re natayico jana turajana okay icara Mwanya kufatisha nimba haza gufatwa imbere nimba haza gufata agakwavu ikiza gufatwa cyose ndaza gukwega mugayo bari rashantu bikorana dukorere mu migo dukorere mu migo aya mani byo mu migo birahombye urabura se dukeye muca mugabura mugacamo habi ariko wikoranye umurumu ukwega ukwegerayo gihe rero ngaho mbaye fise mutipara numvise ko baherutse kwimukira aha hirya gatoya niyo ndindiri kubera mgiye ko akeneshe tuvugana ndambwe ati jene dupfa kuvuganira ahantu hariho hose tujya ahantu twicare tunywe turazirikana siko ntari bari bacunze ubugari bw'ibigori n'irengarenga n'intore nase kugera avuga ati ajya njya muhira aca shareka
n'umugenzi ndi kumwe n'umugenzi n'umugenzi none wavuze ko aheruka kumukira ngaho bivuze ko nta product ufise ko nuwo kurya amafaranga rero bene abo jana n'umugenzi urazanye bya bindi byo gukorera muri groupe rimwe na tujanye uraze ku gisahani yawe naje nkagenda isahani yejo zoca ndayibura nagutwe ariko ndibiki isahani yejo icyo utariye manu bawibiki icyo utariye uba wibikiye bisa ndakureke nta urege siko nga aho ntajya aho ntajya ugenda mama yambe ndakubigana wenga tugende yiki nuko munyikira ngo museseri ifisakye gere libere sinakugira ngo ndakwereye unyereki na surprise kuko muri kateje ndaruta ndagusabye cyo muri kintu wavutse sinabizi oya jenda ko migira uko fashe de hajenda ko migira cyane kufashe ku ngufu tugende woni wakominduruza kuvuga ko nafashe ku mane jawe ntunyikigire baye koza kusanya ngaho ino poto umuntu kandi wafusha wafushwa niki kubera migira kwibira inyama mani wanchore sengiza byaheza ko wenya usina jeno wandika kandi kuri hadi wandi kwikimana banyu ya niga bakatse nijoro ego kweli mubitwa n'umugore aho narakuntera ukwamo nawe kwamo nakumena amasipenya nkenyeneye tugende era ngo turajana kumbe nibiki uyitangare wiyihwesha nakubwiye tujanura nkora uzi ko bizakoro agera ari kubera bodyguard uri kuvukira ni ukuvuga aka ni k'agakotoro wambwiye aka ni k'agashenzi kazi kama kantu hari umugabo sagakotoro mukobwa gafise amataye amataye ne barayanywa mukobwa ninde ahugabwana n'umugabo wawe ako madame ewe manzi ugenda uvugane n'umugabo wawe heyo yiwe cyazi kujya kwitegeza mu maguru yawe ngize ukuri uyu nyene wabonye ko yonduta wabonye ko ngize ukuri jewe nuyu canke ndiko ndarota my god ngiriki jewe nyene wambwiye ngo cyo wamye wigikarate ntungomo ndakwinginze umbwize ukuri sino ndabajanira nyamwese muri batatu nta numwe notinya muri mwebwe yaba akagashenzi yaba y'umugabo ugamake cyambere umugabo wawe akunda majone ya bazari jewe ndigikara ntiwa nawe asha reka guteranya uvuge make ikintu gihari genda buke wiha amahoro we attention naho ubona afite amakosa akora kurikira umugabo igisuki waje akora kumara ukamuja inyuma urarevuga amara wa mugore ujya nawe reka bagutwara umugore uri shebebe y'umugore sawa agutwara uwandi ni shebebe kumugabo wawe sawa kandi ndakubwira ikintu cyuyu je simire gushwana nawe narigoye fata umwanya urazi gufata umwanya gutora telefone y'umugenzi wawe nibaza aho narako ndashakira ariko shaka basi nirabire neza ko batavugana n'umugabo waje ko jewe hagena tugenda n'umugenzi ndamwizeye niko sanga gena n'umugabo wawe ndaguhaye amakuru uri kuraza kudushima ko uhagarara nka aho kuvuga ati akira n'agafana burya wowe warakoza akazi madame nubona jewe nihoreye gushaka kufata nk'agafu ko gucumbira rimwe jewe sinagafu ko gucumbira rimwe umugore nka burundi dufatanye uyu mugabo wawe dufatane gongana momorane none papuro kandi mvane induru nivuze ko mugira mu Rwanda muza kubigirira mu rugo iwanyu muri babiri kandi wanyana byo kutarambye kuri umugabo w'umuntu jewe nta meta wambaye nta naho ndabazi warutse ko afite umugore ndabazi ko muri no karte wibukiye gari we bikuranyumva ikintu okubarira nimba wataye umwanya wo kwiga karate zo kugira ngo ucunge umugabo wawe natwe ujya mwanya watana twafashe umwanya wo kwiga gufata neza abagabo aho rero no korona nkagufuta ukazobura uwo mwanya wo gutwara abagabo abandi igihugu kirimwo abagabo nka jewe ariko kigogweramwo imfizi ya komine nka jewe ndakwereke ko ndi umwana wa nyumba kumwe
hari nana kim uri imfizi ya komine hari ibyo navuze ucenga hose bebe hari ibyo navuze je amugore burya wowe nawe urisheba y'umugore bora guhaya amakuru aho uvuga ati reka ndaguhe n'agafana uri kuba ducokorera mu agafana bwenda kumenya kubira ikintu kimwe ahubwo wowe ugende gahoro kuko uyu mukobwa uyu wowe wize karate ngo yize gutanga keye arafise neja zonga ugende kwa shangazi woma nza kwigisha ngene bubaba nakushobora gufata umugabo wawe umva reka ndakubwira hari igihe nokwese kwa shangazi ntagufuti iyo sura hamwe wibura ndakuganira je narizi karate narizi karate mwamenyereye vy'amakaraga w'abandi atanyiki wa mugore we ikijeko n'abacanya mwese umva nawe ndakubwira jewe sinaje gutumwa nyi wawe sinaje gutumwa no ndakurabira uza wanywe waborewe untakumibi urete gacanye ubu tudicanye nakwerekeje ko ntagicana haguruka haba tudicanye je nadugwa jeni twigi hamwe pete jeni twigi hamwe mureke ndaki aha nawe no gucanga nkakwereka nene ko jewe ntafina kufira amaso nda jeni twiganye nabifiriza nta mugore acanga umugabo urabura mwicaritse mama jewe urankuye muri mutu jewe urankuye muri mutu jene gane cy'umuntu jewe ndamubona ko bisa none yewe ndamana wari kwararira gusa yene nuko ndakubaha nyene ntuwo ubu rero narabazanye muracari bashasha nanameza ntimuramara urupangu iwanje ubu nuko ubuzima tugiye kubamo oya nta kibazo mbere twebwe ngo tuheza mu cumi iwacu no tubihereze ngo tugende umugabo nawe araja kwakarira nk'iki oya turabihereza mu cyumba ureke none je kari uko nashabuze je ko nashabuze ko mumvyura je ibintu byo mu mutwe by'ubwonko n'ibintu yankoreye kandi arabizi ndakubasha kubera ko nyene navunjira ko amatara n'amazi sino iyo bivevuye biravevura none ugira witenge na nyaninzu atakwirukana mu nzu yiwe utupfa uhangayika nk'agahinda ariko mana aba nibo bapangayi mpangishije jewe umugore muzima afukamye ku mugabo mwibarabara tumiwe ahubwo kana nakukuri hando jewe jenga ntonzi Anita, Anita, toto murembo. Tena wewe numvavuga ngo chiza je sinaribwako. Anita, mimi ndo mimi. Bujani. Hirya yetu nabonye ngahe wanyu habaye urubanza. Wari urubanza gwiki. Wari urubanza. Bari baje kugukwa. Bana we. Ani bari baje kugukwa. Ari dote. Dote? Cyana chiza ndaki. Urabona ani? Umuhunga zo gutwara zabarwaye ico bitwa ibaby. Yego nukuri. Imana we nawe uratwenga twenga rimwe ndani oya nukuri Jesse oya reka kufa basamufashe gutyo habe badusaba ngo dusubitse inkwano oya ye ariko ani jewe ukuntu nakubonye urumva n'ukuntu ndakwishimira watagase yego waraye urazi rero jewe nk'umuntu yize ivyingo n'inyubako urumva birakwiye yuko uja ku mugabo wize ukuntu bafata umugabo mu rugo ukuntu bubaka mu rugo ukuntu basobanya gusobanya rabizi je rya mbere ndavyumvise rero ibanga ryo gusobanya bituma udaca inyuma wize ibyo gusobanya sinzi ko woshobora kwemera jewe umwarimu urumva profe akakwigisha ikijanye no gusobanya none no vyigira hehe oyaye turashobora kuvugana nimba rero ukaza muhira nimba aho bari ngaho urabona nkaho kubera nkiri barabara ryanye n'abantu bakunda gucako nanga tindakwigisha ukuntu basobanye
rero vyigira he weza muhira canke ngaha nyene urumva kuko aho iwanyu nta bantu bakunda kuregana kenshi urumva nkaze ndakwigisha ukuntu basobanye namwe hari no ushaka kubinyerekera ngaho ndakwigisha ukabinyerekera ejo nibanga kubera ani ugiye utavyize nk'ubu sinzi ko kiri vyereze vyeze n'umukobwa yeze atarahura n'icitwa umuhungu batarigera baryamana canke bavurugane Imana we biyigishe rero ndakwigisha aho rero sasa bizoca bituma umugabo wawe utazomubabaza ku munsi wa mariage kandi nawe natazokubabaza ku buriri mbarira nta kibazo ndakubwira iyo mana we wewe mbarira ku munwa jewe waba ushaka ko basubitse inkwano oya ire uroroha nk'uko ndagukokoze nk'uko Anita mana yanje inkwano z'abandi ndasubije Anita nta n'imwe irahera bagukoye umunsi wa gatandatu ni mariage ibiri kurangirira hamwe ibarabara niwo muhimbira ngo n'umuhungu nibiki bigufata mere yari surprise y'umusigati nenda muzane uyu musigati nushaka gusambuza mu mukobwa wanje inkwano ndazisubize imiliyoni 10 baraye bampaye ndayisubize nyuma ari wowe bere mwafata Sara urita Ndabesha urahatwe nubona guhamagarira abahungu bandesha Anita ariko wagira uzira agasigati kangana wasajya amahera y'igihumbi yo kugura umusigati uwonyene nta n'amahera amajana 2 umaze n'abantu kuri pimana ibi miliyoni 10 jira ari kuyakura hehe isubize nta mafaranga y'umusigati nabuze gusa hayibundiye karambwira ko ndatanga ibi akubwira iki nibarabara nk'uko amakarambwira ngo nigishe gusobanura akambwira ibintu ntatahura kugira ngo umugabo wanjye ntazoce inyuma mama nta kintu kimwe narinzi gusobanya mama nawe ko atabyinzi jewe none wowe ntufise nyogosenge yo guhanura ugira kuja kubaka wowe ryari narakurungitseyo ndakubwira umare y'indwi yose none wari gukora iki sinzi ibintu ambwiye uyu muhungu je ntavyo je shangazi ntavyo yambwiye burya mukobwa wanje wenda kubarira ikintu kimwe umuntu yagira aje kubaka burya asamazwa n'ibintu byinshi burya abantu bose ntibanezerewe n'ingene bagukoye muri aka gacimbiri kose hari abakobwa benshi ngabo babuze n'uwayamba wo kubera baraye bagukoye rero barafashe umugambi kugusamaza kugira barabe ko wobivamo dosoriza inkwano n'undi musi